Hello guys, je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Charite Tuyisenge nk'ibisanzwe. Rero utarakora subscribe ndakwinginze ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro byose biza kuza nzoza ndabashikiriza. Ugire na like, comment and share. Mukanya ndaze dutangure n'ikiganiro. Uno munsi tugiye kuyaga ku mateka y'u Burundi muri kahise n'intambara kugeza uno munsi bugingo tugeze ahangaha tugeze. Ati bimeze gute? Uno munsi naguteguriye ibintu indwi nyamukuru byaranze aho hambere hahise no muri kubu. Reka duhere ku cambere. Ubwami n'imibano ya kera. Ubundi kera Uburundi cyari igihugu cyatwagwa n'abami. Abo bami nabo harimwo nk'umwami Ntare Rushatsi, Cambarantama, Mwezi Gisabo n'abandi benshi mwagiye murumva canke mwagiye muriga. Abantu mwaganiye na banyokuru nibaza ko muzi amateka y'igihugu canke abantu mwaganiye na basogokuru mu gihe muba mwari mubafise canke utarabafise yoba yarabiganiriye ko n'abavyeyi bakamubwira ati igihe cy'ubwami cyari kimeze uku. Je rero nk'umusesanguzi niyiziye n'inkuru ziyanje ubwanje, we ni waba wumva tuvyumva kumwe namwe muraza kumbwira aho hepfo muri commentaire ati kwaruko canke nawe utuganirire utubwire uko byari bimeze, kuko kwinosi nukwigishanya. Ndaze rero twatanguye. Ubwo kera umwami Ntare Rushatsi yashizweho mu kinjana ca 16 bena Mwezi Gisabo n'abandi. Ubundi kera ubwami bwari bushingiye ku mico, gusangira, ubutunzi n'ibindi, hagiyemwo n'uburimyi n'ubworozi nk'inka, impene, intama n'ibindi. Aho ubona ko kera n'ubundi bari basanzwe borora inka, bakarima ibijumu, ibiharage, eka n'ibigori n'amasaka. Rero habaho gusangira kuri bose atakuvuga ngo aba ntibafise canke bariya barafise. Hakabaho n'umuco w'ubuntu n'ubumwe. Uwo nawo wabaho mu gushinga imishinga, mu gusangira ibintu n'abantu, mu gushira hamwe kugira bakomeze ubumwe. Icya kabiri cari igihe c'ubukoroni canke umuzo w'abazungu. Guhera mu 1890 Uburundi bwashizwe mu minwe y'abakoroni, aho twari twinjiriwe n'abazungu b'Abadagi. Mu 1916 niho twari mu maboko y'Ababirigi, aho bakoroniza Rwanda, Urundi. Kera urazi ko ariko byari byitwa. Ari kiganiro ca mbere nari nabashiriyeho ndiko ndavuga kwino nkuru, ariko no munsi nashimye tuze mwidonido ryavyo. Biravugwa ko abakoroni bazanye uburyo bushasha bwo kurobanura abantu, ari nabo bazanye ayo moko wumva ngo Abatutsi, ngo Abahutu, ngo Abatwa. Ukaraba ibyo bintu iyo bizananye nawe ubwawe bikagucanga. Ubwami bw'u Burundi bwagumyeho, ariko nubwo bwagumyeho nta jambo bari bafise. Bari mu gitutu c'abazungu, kuko abazungu babakoresha ibyo bashatse. Aho wabona nk'umuzungu aza agategeka tiwura umwami, ariko uno munsi ndakeneye ko mumpa ibi n'ibi, muzana amagi, zana amasoro. Nibaza ko ayo makuru mwoba mwarigeze kuba muyumva bayababwira canke bayabasomera mu mateka yaranze igihugu cacu. Ndaje tuvuge n'icya gatatu. Tugeze ku nkahe yo kwikukira, aho ni mu 1962. Hari itariki imwe ukwezi kw'indwi 1962 niho Rwanda, Urundi byikukira bikaronka independence. Ubwo nyene nawe uravyumva, barose independence twari twikuye mu maboko y'Ababirigi, y'Abadagi, eka y'abantu bose baza badukoroniza. Niho haje umwami Mwambutsa 4 uwo batazira bangira icenga abantu mwiza
mwize kahise k'igihugu mucamo mwibuka umwami bita Mwambutsa Katre Bangiricenge. Ico gihe bivugwa ko ari we yararongoye igihugu. Ariko nubwo biruko naho twari twarose kwikukira mu myaka ikurikiye aho igihugu cakomeje kugira intureka, gikomeza kuba mu bihe bitoroshe, mu bihe by'intambara namwe mutibagiye uko byagiye birakurikirana. Ndaje dukurikirane n'ikindi kigira kane. Icya kane ni ibihe by'intambara n'umutekano muke guhera 1965 gushika mu 2005. Mu 1965 habaye intureka ikomeye mu gihugu, habaho kugwanira ubutegetsi hagati y'amoko. Ubona ko abazungu bari bamaze kuducamwo ibice, abahutu n'abatutsi, habaho ibintu byo kugwanira ubutegetsi. Hama mu mwaka w'1972 habaye intureka y'intambara ikomeye, aho hapfuye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Sinibaza ko twokwirirwa turabigarukako, ariko nibaza ko umuntu avuze uwo mwaka besi mwoba muzi iby'akahise ka kera, muca mwibuka ko icyo gihe kitari coroshe, aho ubona ko byakomeje gushika mu 1988, aho mu 1993 hatoye we umukuru w'igihugu wa mbere kuva igihugu cabaho, ari we bita Melchior Ndadaye, nubwo atigeze atwara igihe kinini kuko yaciye agandagurwa. Kuva Melchior Ndadaye aho ubona apfuye, haciye haba intureka, haba intambara ikomeye cyane yamaze imyaka irenga 10 bagwana. Abarundi bamwe baricwa, abandi barahunga. Ndaje n'icya gatanu rero, ariyo amasezerano y'amahoro yabereye i Arusha mu 2005. Kuva ku igenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka w'2000 niho hasinywe amasezerano y'amahoro i Arusha, aho basinya ko bagiye guhagarika intambara haba hagati y'imigambwe canke abagwanyi. Mu mwaka w'2025 niho baca batora umuperezida, ariwe yari Petero Nkurunziza wo mu mugambwe CNDD-FDD. Nagira ngo tuze rero n'icya gatandatu, aho dushitse ku iterambere ry'iki gihe kuva umwaka w'2005 gushika uno musi. Ese koko nawe mwiri terambere wizera kuza kumva ibiki? Mbanze ndakwibutse utarakora subscribe imbere yuko tuza n'icya gatandatu, ubanze ukore subscribe, ukore like, comment and share, hama nkomeze no kubabwira n'ayandi makuru tugiye tubandanya. Narijya ko n'ikiganiro tutarakimarira. Reka nze n'icyo cya gatandatu kuva muri 2005 gushika ubu, mbega iterambere rigeze hehe? Mu by'ukuri ugiye kuraba kuva hatowe Petero Nkurunziza, ibintu bijanye n'iterambere byagiye bihinduka. Hagiye abaho nk'ubwubatsi bw'amavuriro, amabarabara, amashure n'ibindi. Amavuriro yarabaye menshi, amashure ariyongera, iby'ubutunzi birakomeza, hamwe n'iby'uburimyi n'ubworozi, aho ubona byagiye bigira iyindi ntambwe ishimishije gusumba uko byari biri kera. Ariko nubwo biruko si ukuvuga ngo ibibazo byaraheze, kuko ugwaruka ruracyafise ikibazo cy'uko atakazi kahari. Kandi ikindi kubijanye n'ubutunzi ntinovuga ngo birifashe neza, hari ukuntu bigoyagoya mu gatoyi. Politike n'umutekano hari ukuntu bigumamwo impari bitaja ku murongo neza. Ikindwi rero ari naco ca nyuma, Uburundi mu bihe vya none canke Uburundi bw'uno munsi bumeze gute? Ndaze tubandanye n'Uburundi bw'uno munsi uko bumeze. Uburundi ni igihugu kiri mu nzira y'amajambere, ariko gifise iragi ry'umuco n'ubumwe n'iterambere rikomere mu gihugu.
abanyagihugu ubona ko bariko barondera iterambere n'ubutunzi birama bitsimbataze amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Ibyo akaba ari byo ibintu indwi nari naguteguriye uno munsi ku Burundi bwa kera gushika uno munsi. Rero utaye bwakore subscribe, bandanye ukore subscribe, ukore na like na comment na share. Hamazi twari kumwe mwa kino kiganiro, nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe. Murakoze.